Ndaramutse nongera ikaze bakunzi ba BTV Burundi umwanya w'amakuru mu Kirundi eka mu mpundire dore kuri ingingo nkuru ziyagize umwimbu wegeranijwe n'ikigo OBR ngo urashimishije nubwo hakiri intambamyi zitandukanye nayo ku mashuri ngo hakwiye gushirwaho icigwa cigisha kugwanya igiturire mu Burundi aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze nkuko nari mpejeje kubibabwira umwimbu wegeranijwe n'ikigo OBR ngo urashimishije nubwo hakiri intambamyi zituma uwo mwimbu utaboneka neza kuko hari abatanga kori biga amayeri iyo kwiba bishikirizwa n'umukuru w'ico kigo Jean Claude Manirakiza hari no ku munsi wahariwe umutanga kori Elvis Munyaneza. Umwimbu mu kigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi OBR urashimishije vyashikirijwe n'urongoye ikigo OBR Jean Claude Manirakiza mu gihe ariko arahimbazwa umunsi wahariwe umutanga kori kwirigenekerezo rya gatatu Kigarama uyu mwaka. Mu mwaka wa 2009 ikigo kibaho cari gifise ihangiro ry'imiliyaridi amajana 3 vyatevye mu mwaka wa 2014 n'imyaka 5 ihangiro ryari ryamaze kwikubamwo kabiri yari miliyaridi amajana 656. Inyuma y'indi myaka 5 byabaye kwa kundi nyene kuko muri 2019 miliyaridi yahavuye iba amajana 990. Mu mwaka duhejeje inyuma y'indi myaka 5 ihangiro ryari miliyaridi 1,981. Ubu muri uno mwaka turiko dukorera ku ihangiro ry'imiliyaridi 2,544. Nayo umushikiranganje w'ikigega ca leta Odas Niyonzima yongera amenyesha ivyokorwa kugira uwo mwimbu uyongere. Umugwi wa mbere rero n'abatanga kori bakunda igihugu bakora bitanga batanga ikori neza bakurikirana amategeko ajanye no gutanga amakori. Exoneration si itegeko, ce n'est pas un droit, si ni nakarusho shirahamwe rironka kugira ngo ishobore gushinga imizi hama ije muri conference yamaze kurema. Ubu umuntu aramara imyaka 10 agisaba exoneration yote shirambere imari myaka 10 itaragira gutanga ikori iyo riko rikora yarananiwe. Umunsi wahariwe umutanga kori uhimbajwe uno mwaka ku civugo dutange neza ikori n'amatagisi dushike ku gihugu cifashe. Mu mashuri ngo hakwiye gushirwaho icigwa cigisha ingene hugwanwa igiturire mu Burundi bishikirizwa n'icegera c'umukuru w'ishirahamwe Oricome gishinze kugwanya igiturire mu Burundi Juvenal Ntirandekura n'inkuru ya mugenzi wacu Brenda Deborah Irambona. Hakwiye gutangwa inyigisho zijanye n'amabi ava ku giturire mu bisata bitandukanye mbere hakanashirwaho ivyigwa mu mashure bijanye n'amabi ava ku giturire vyashikirijwe na Juvenal Ntirandekura icegera c'urongoye Oricom mu kiganiro kijanye n'ingene ugwaruka goshira uruhara mu kugwanya igiturire. Umuti si wundi, muti wa mbere n'inyigisho. Indero y'umwana niyakurana turigishe aho turi hose mu bisate bitandukanye. Amaze kuronka inyigisho akamenya igiturire n'ingaruka bizaco nawe urugero iyo azoba agiye azozigisha abandi no muri kazoza. Ahanye hariho amanama menshi baja mu bwabo abigisha ingaruka z'igiturire tukabigisha ibindi ariko kibagira ko icambere ngo mukora iki mugabo n'abamwigisha utamwigije kwigiturire kibi gomba urende igihugu uzotera imbere. Genda mu mashirahamwe atandukanye imbere y'uko ukora inama zose uraba ubukuru bwanyu ibuka ingaruka z'igiturire ku mwigisha. Genda no mu masengero mu kwigisha
Bibiliya iravuga nawe nyine ajya kwasuje patiri afata igihe yigishe ingaruka z'ibiturire abo bajene bakuru babizi mu miryango mu mazu yacu ukaba ukijya kuzobigisha umwana wawe umugabo ukaba uzi ejo ngomba umwana wanje neza mubwira uti mwana ingaruka z'ibiturire igiturire ni iki kizotuma uja mu kibanza atari cyo wawe kizotuma ugira amatungo adaheza isimple kama mtuga muri rukome ko muri programme ya education ko boshiramo ivyigwa binerekana byigisha igiturire n'amabi yacu. Nirandekura Juvenal aratera akamu gwaruka gukoresha umutwe wabo no kugira ivyo babihiye akuya. Kurya no gutunga ibyo utabihiye akuya. Iyo byatunga rikuva ko byagenda gusura mama. Aho rero twubahanura ko bamenyere gukoresha ingufu n'imitwe yabo kugira ngo batunge ibihezagire bibereye. Ugomba kubaho hasi bose bararaba ko naka ameze kuriya ameze kuriya ndiko niga kugira nzemere nka naka namenye ingene mu kumuba aho yaciye akaca gomba ubaruka rugashaka kubibamo ku nguvu rwaraba hirya wabona naka ariyaka ari gitu n'abatirikanye nka naka aho rero urabona ko bumenyera kurya no gutunga ivyo babiyakuye bamenyere gukoresha umutwe amaboko eka mbere n'amaguru abereye baja gukura bizobabesha. Mu ntererano zatanzwe n'abaserukiye amashirahamwe atandukanye arimwo yo kugwaruka rugira amashirahamwe yo kugwanya igiturire yuko hoshigwaho imbuga ngurukanya bumenyi zifasha ugwaruka kurega abo bose baka n'abatanga igiturire ko hoba udutabo tw'inyigisho zijyanye n'ingaruka mbi z'ibiturire kandi ko ku mashure hoba amashirahamwe ajeje gukingira abanyeshuri iyo hibonekeje ico kibazo cyo gusaba igiturire. Mu gihe uko umwaka utashe kuwa gatatu Kigarama Uburundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga kuri uyu munsi ikigo Marahaba Art Center ryatunganije ibirori byo kugurura icese ibikorwa by'imigambi yo kwigisha ugwaruka rugendana ubumuga ibijanye n'umuziki hamwe no gushushanya kugira babafashe kwiteza imbere. Patrick Hatangimana. Reka nshimire iki kigo ca Marahaba Art Center cyo cyiyumviriye kugira ngo giteze imbere impano z'abantu bagendana ubumuga. Ikengurukira cyane cyane ese Shabani nabo bifatikanya bose gakengurukira cyane cyane n'Imana yagiye umushyiraho icyo cyiyumviro kugira ngo yiyumvire cyane cyane no ku bagendana ubumuga bwose. Ndashimye cyane yuko batwiyumviriye ko abagendana ubumuga nanjye bwa mbere nabona ubiga gucana nabyo ntushobora ariko ndashima intambwe ngezeko. Hanyuma kubera yuko bari abandi bajene benshi bagendana ubumuga hamwe n'abakuze bazofashe n'abandi bashaka kumenya kuririmba no gucapa kugira ngo bashire habona impano zabo. Abagendana ubumuga ububoneka n'ubutaboneka nabo barashobora kwiteza imbere mu gihe bigishijwe imyuga kuko baheza bakiremera imirimo maze bagaterera mu iterambere rirama. Ivyo vyavuzwe kuri wa gatatu Kigarama mwaka wa 2024 mu birori vyo gushira ku mugaragaro ibikorwa bijanye n'umugambi w'ikigo Marahaba Art Center wo kwigisha imyuga y'uburimbanyi igizwe no kuririmba no gushushanya kugwaruka rugendana ubumuga kugira bashobore kwiteza imbere. Mundu Raisa aserukira ishirahamwe ryo gufashanya mu iterambere Fondation pour la Coopération Développement ryo muri leta ya Baden-Württemberg yo mu gihugu c'Ubudagi arasegura igituma bashimye gushigikira uyu mugambi wo guteza imbere impano z'abagendana ubumuga. Marahaba yahisemo abagendana ubumuga b'abaririmbyi bose bakora ivy'umwuga wo gucuraranga nuko aribo bantu usanga bagira ibibazo by'uko batemerwa mu kibano abana bakabanyegeza
n'ibindi nk'ibyo. Rero ni ugushobora kugurura imiryango ku bantu badafite imiryango myinshi bugururirwa. Nayo Binaniye Dani Batazira Dani Kasembe, umwigisha yakurikiranye ugugwaruka rugendana ubumuga mu vyigwa bijanye no gushushanya, arashimira ikigo Marahaba Art Center kwiyumvira uyu mugambi ugeze ku ntambwe ishimishije uzoshobora gufasha ugwaruka rugendana ubumuga mu kwiremera imirimo. Barageze ku ntambwe nziza kuko aho bageze baramaze kwiga ivyigwa bitatu, bahereye mu cigwa kijanye no kuvanga amarangi, icigwa cya kabiri barize gushushanya indome, icigwa cya gatatu barize gushushanya ifoto ishobora kuvuga. Iyo ugenda mu muga aba yicaye muhira analose time, ariko iyo abari kumwe n'abandi akiga ibintu example nk'ibikoze byo gushushanya n'ibintu bakora byoroshe kuko kandi babikora bicaye n'abatamakuru afise ashobora kubikora ibintu byoroshe kandi babikora mu mwanya muto. Ama expo ni benshi arabateza imbere kugira ngo bashigikizwe bashobora gusohoka hanze cyangwa kuja mu ma expo atandukanye kugira ngo basivure ibintu byabo bariko barakora. Tubibutse ko uko umwaka utashe kuwa gatatu Kigarama Uburundi burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga. Dutandukire n'amakuru avugwa mu makungu dushikirizwa na Alain Loris Ndongozi. Amakuru avugwa mu makungu tuyaheri mu gihugu ca Guinea. Muri ico gihugu havugwa urupfu rw'abantu bashika kuri 56 rwavuye ku mishamirano yabaye mu gihe hariko haba urukino rw'umupira w'amaguru rwa nyuma finale mu Gifaransa. Mwiganwa ryatunganijwe n'ugwaruka rusanzwe rushigikiye Mamadou Doumbouya, umukuru w'ico gihugu yagiyeho atembagaje Alpha Condé mu mwaka wa 2021. Abari ahabereye iryo bara bavuga ko urukino rwari ko rugenda neza gushika igihe umugwi umwe wahawe penalty maze bivyura induru hagati y'abakinyi hamwe n'abarorerezi batangura guterana amabuye kuko biri mu itangazo ryasohowe n'igihugu ca Guinea kibicishije ku mushikiranganje wa mbere Amadou Uriba. Iryo tangazo kandi ryemeza ko igitigiri c'abakomeretse kitaramenyekana ariko ari kinini cyane. Imishamirano nk'iyo irakunze kwibonekeza muri ico gihugu mbere no mwiganwa ry'icicaro ca mbere. Mu kwezi kwa gatandatu guheze, Risi Bendu arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Guinea yamenyesheje ko bigoye gukuraho Burundi imishamirano ibera mu bibuga vy'inkino. Ati mugabo turakwiye gushiramo uburyo bukwiye kugira tugabanye ayo mabi. Tubandanirize mu gihugu ca Syria aho inyuma yo gutakaza agace ka Alep ico gihugu gifashijwe n'igisoda c'Uburusiya cateye ibirindiro by'abarobeti mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu, bikaba vyahitanye abanyagihugu 11 harimwo n'abana. Ivyo bitero bikaba vyakozwe mu ntumbero yo kwihora abo barobeti ku bitero bakoze kwigenekerezo rya 27 Munyonyo uyu mwaka bari kumwe n'undi mugwi w'iterabwoba Hayat Tahrir al-Sham. Ivyo bitero bikaba byari vyatumye iyo migwi y'iterabwoba yiharira uduce turenga 10 harimwo n'igice ca Alep. Ibitari byigere biba kuva iyo ntambara itanguye mu mwaka wa 2011. Ni kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, shimira abagenzi banje badufashije gutorokanya ano makuru, ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi mugire aho muba mwubahwe naho taha.